jewe ntakunda kuba proche cane gose y'aba sister b'umuhungu dukundana. Ureka kuba proche kubera Sinzi. naho umuhungu wo guteguza umuryango wiwe Umukobwa aje ingena meza nagategwa n'umugore wubatse umuryango wanje umezuko. ego aba briefing ati you know mama mezuko tugaruke ku babel mama baguma mu buzima bw'abahungu babo bararongoye ndabujije ugaruka kubwira umugore wiwe ngere ngo umwana wawe ngo umwana wanje ntagibi mukaza mu masorori umuhungu wanje bagikora sabwe commentaire s'il vous plaît ngo nabone yuko abahungu ari abana babi ngo ni umunsi nabonye brother wanje ngo akabwira umukobwa ngo you are the one and only ngo woman nkunda kwisi ngo ca nibuka abakobwa yandikira so nanje reka ndababwira ingene meze niba akunda hari abantu tuvukana nzi ko badashobotse nzoza kukubwira nanje nzobabwira pe andiko ngimagara kwa belle sœur baca bagenda mu gutwi kwa brother babo canke aba belle mama bagenda mu gutwi kwa brother deje uwo mutipe arangwaye atafise ntajya nakijya afite ni kuba nkunda nawe ni kuneza yiwe uwo mutipe arangwaye bikaca bihera kubera belle sœur atankunda why turi méchante. Pourquoi les filles Jamani ndabatahura Mayina je sindabatahura. Moi je vous comprends reka ndababwira ndabatahura. Ryasango rirageze banyagisagara mwese n'abari mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura twese tuti tegura inzira y'uhoraho. Inyuma y'igikorane caremeshejwe n'umwungere Marcelo Tunasi citiriwe tegura inzira y'uhoraho, cicaro gikuru mpuzamakungu c'ishirahamwe y'amashengero y'Urutare babateguriye igikorane citiriwe tegura inzira y'uhoraho. Abazoremesha ico gikorane umwungere mukuru Denis Nkurunziza n'umuvugishwa n'Imana Debra Zima avuye muri leta zunze ubumwe z'Amerika. Uviriza neza, hateguwe inyigisho ku bakozi b'Imana kuva kuwa kane itariki 31 z'ukwezi kw'indwi gushika kuwa gatandatu itariki 2 ukwezi k'umunani kuva isaha 3 gushika isaha 6 zuzuye. Igikorane ca bose ni kuva kuwa gatanu itariki 1 y'ukwezi k'umunani no kuwa Mungu itariki 3 z'ukwezi k'umunani, amasaha ni kuva isaha 8 ku kadomo. Ikibanza igikorane kizoberamwo ni kw'ishengero ry'Urutare mu Buyenzi, ibarabara bitiriye Avenue du Rocher nimero 3, imetero nk'amajana 2 uvuye ku Mugumya. Ukwiyunguruza vyose vyarateguwe, amabisi azobatora bashikane ku kibanza igikorane kizoberamwo. Imigwi izodufasha gutazira nayo ni Pastor Lopez batazira ngo Imana ya kandi karyo, umugwi wo gutazira wa Life Center, umugwi wo gutazira wa Bombeje n'iyindi migwi itandukanye. Kaze duhezagiranwe mu gikorane citiriwe tegura inzira y'uhoraho. Hi, haha. Hiya, how are you? Yashana uvuye mu Bwongereza. Kirundi ngizi kuvuga. Bana we biragoye. Yambu abantu b'Imana meze neza. Ndabakumbuye cyane gose. Mugana ari nk'ubu studio by'ibisazi. Oh my god. Nako bana girlfriend. Hi girlfriend. Yafise abasheri bazungu ndarose. Hey. Oh. Oya, haniromaze kubona iyo wakoze ikintu cyane hamukamara ikintu utagikora ucumengo megane ko ntanguraziye. Ega nta girlfriend nakoze mu mahanga. Urumva? Mu mahanga. Jesus. Aha. Mabuja. Nenda ukumbuye nawe. Natabonanye. Tungirije my Johnny. Please. Ndagusabye ikigongo. Barabinkoresheje muri Final Factage. None nakime nkeneye gusura kuvuga cyo burayi. None ufite ikibazo kimwe. D'abord, bonjour, bonsoir. Mumeze neza. Bivana n'amasaha muko muradukurikirana.
j'espère ko mumeze bien mwabonye namugarukanye Ego sha. Narababwiye tuzoguma tugenda tugaruka tuheba tugaruka turuha turuhuka tugaruka uko nyene gushika. But ndisire ko abantu benshi bako baribaza none ozi mu Bubirigi wari ugiye gukora iki ko tumwe tubona ibiganiro nagira ugiye kuruhuka Jesus kuruhuka akubujije je nduhukire Burundi sinduhukire mu mahanga buri gihe ngiye mu mahanga bagiye kuruhuka buri gihe always ndabatera inkuru j'espère que vous l'avez vu hier Oscar yageze kutubwirira ashareka ntabinyubura en fait abantu bibaza ko hava herayo ngira mwarabaye desi kubera ko uwo munsi sinzi ikintu yabaye twabonye dushira ku mastatu jene naramubajije tubaye iki ega ngiye nsanga twese wadushize ko ndavuga babuja wabaye iki kandi munsi nari mu ndege ubasha ngo nukuri ngo birase ndatashe mon dieu mori ikintu kimwe mori je sinzi kweri nibaza ko mu Burundi ngira ngo ndahakunda kubera abantu banje bose ariho bari je ndi umuntu yugarana cyane rero uzi ko ufite abantu bakeya agaseko kawe gatoya hambwa asanga n'agaseko kawe ni kari hafi yawe cyumva ngene ubuzima bwanse kweri niyo mpamvu jewe ubuzima bwanje buri ngaho mavietisi abantu muzamubona hanze mu minsi ze muzamutwenge muzamuyibutsa akakantu ubuzima bwanje buri ngaho abantu bandi bari hanze nawamenya basha turagarutse ni girlfriend ikiganiro ndazi ko mugikunda cyane imisi yose ya samedi c'était jalouse de toi wallahi j'étais jalouse de toi uri kurakora iganiro wenyene ndikunda kuraba ku maekran nkovuga ko rege nari yanja kwegereka kura wenyene je te jure nukuri ndashimiye cyane abantu mwagumye mubiraba abantu baje muri studio zadahari n'abandi mwagira muze turashaka kumusubiza reka c'était super yego nariko ndakora sava kandi n'amayimiso nakora yabara yakunze urumva on peut faire ça mukakumakora ngaraje gukora hari reka nanje ngende then nawe gomeka urabona ese kuzogaruka gre ego nukuri pima mume visa pima murabeje nzogutwara imwe mirimo wati je nzoronga ndamuzanye Greta heureusement by the way mwarabonye ngene ipendekeza kuri mama ne nara posta vlog ari imwe twayambiranye nk'amenga turakopine ba ya Santa yagiye ashushe ngo ndomugisha girlfriend ngamubaze ngo Greta yangiriye mama Greta ibintu wangiriye ubu ninagaruka nzoza mfise umwanya mama yavuze ko yabyaye abastar yego ngo mugabo we byaramunaniye ngo ntazi ngo iswe nje narabonkeje mwe no kunatera inkuru ndamujije ukunatera inkuru turyoshe atinya kamera aya tuzoyemenya nanje narumiwe sinazikwe kwankira Jiyo kujya nyina atera inkuru niko narinzi yuko uzi ni TikTok woze kumusaba araza kukwemerera nanje numiwe nkaho sinanzi ko atinya kamera ndi tuzubirayo hello ndazi ko muba muryohewe musibonye turi babiri bon bien sûr murakumbuye ama histoire y'abagenzi natwe turakumbuye cyane gusa ba sisters ba friends muko wapi entretemps je vais de deprima abantu muzi ko mufite aba best friends mukundana cyane ndabasavye munyandike kuri Instagram cyangwa munyandike kuri 76 711 802 abantu muzi ko mufite ama histoire y'aba girlfriend mukundana kandi aryoshe muze munyandikire kubera ko navuze ko ndikunda deprima kubera ko sinyironka inkuru z'abagenzi bakundana baryoshe kandi ziriya nkuru uretse ko za twebwe ubwacu zitwubaka zirubaka n'abantu zirarenforcer n'urukundo ruri entre abantu baba baje gutanga imisyo parce que en tout cas ni souvenir babaje gutanga itazova zibana n'abana banyu je ranje ndakunda imisyo y'abagenzi ntibarumva ndi wow rero usinkiyaronka eske ntimugikundana je nje ko eske nta bantu bakigira abagenzi ba besto mwarahebanye abo twakoresheje baciye muhebana cyangwa baciye mukundana muca mubwira bandi ngo byaciye akaho bigeza tugarukane bo twakoresheje tugitangura girlfriend abazigene bikimenze twumve ko bakira abagenzi hama abakuru b'abagenzi ubu naho mutubwire mu bwabo je namavugana abantu uzi ko muri aya hami kuva kuri 5 kuduga para bage bigisho bikiri mu mwaka imyaka 2 aho ni turasi ruko muri abera ayo usanga mugishura gashuhe amanga baca muheba mugabo abantu bamaze kubana mu histoire hari de 5 ans kuduga mwashwanye murakundana murarira muragirane mayina murashobora abandi muzo kwandikire Greta turagabuye shushu ndazo kwandikire wewe mayina murashobora hari mugenda ashobora kukubera umugenzi mu mwaka umwe hari wundi mu myaka 10 byansi yego so mu myaka 10 namwe murahawe ikazi ego ndagutera inkuru y'abantu twagishije ikiganiro bono ko nyene nabo bayipubliye singira urusako bajina nawo mukobwa kina amafilm bakira abagenzi barasambutse yari sisters kwa navyo nibuka
Three Sisters bakina amafilm yari Gina nujya yahora akora kuri Nela, Yagatek na nawe undi yagira Mignonne. ya buzz yuko bakundana n'umutama ndabizi ko musha mubabona Bagira ngo bagira ntibakira bakeye bagenzi. YouTube baze bakina amafilm ngo basanze batamacingana why mugaruke mutubwire ingene vyagenze kuko mwarabishize ku Usanga social Gina media twarabibona yaramugoye nera. Gina ubwo niwe rufise amahormone Tuzobagarukana nga turindire Gina banza vyare hama tubagarukana tubwire impamvu bahebanye. ya kuko barabipubliye baravuga ngo barasambutse ngo y'amafilme ngo bagira bakine Ariko Mignonne nawe na Gina baracara baracara bagenzi. abagenzi baracakora n'ama Bakora nakora business nama. so why Nela why utagikorana nabo hama Gina na Mignonne muze namwe mutubwire igituma ngo mwahukana Ngaukaye. Ngakunda kwahukana. Anyway, so no munsi nagize sujet ndayimubwira Ozi mugabo Ozi yavuze ati jewe ico kintu kirandoka ko naco njajamwe but ndabitswe yakigiyemo gatoyi kuko nawe ntageze kuri no myaka ata umuhungu barakundana aramaze kugira belle sœur aramaze kugira beau frère aramaze kugira belle maman belle papa beau papa bon belle avec Elim Aramaze kugira belle maman belle mère ego bashaba mwakundana bose arabiciye abavyeyi bon jewe ndafise ikibazo ngira mbazi kubera iki mu maholation abakobwa ari tutuma dufise amatiku ndakwegana dufise amatiku ku muhungu ku mukobwa azokundana n'umuhungu tuvukana dufise amatiku y'abakobwa bavukana n'umuhungu dukundana les belles sœurs comme amatiku I don't know why mbere kuri wewe nk'umukobwa bakundana na n'umufrere wawe nta nabonze bon mafutiste tellement jewe okay reka ndababwire impamvu nta niyenteresa kubamenya ndabona ntibarabana ni juste gukundana hariho umwe mu grand frère wanje wewe kubera ko tuvugana cyane we arabambwira akambwira ubusokana n'uyu mbwa sisi ndamubaza ngo avahe ngo imizuku cyangwa ndambwiye ngo impanimiro zitaravugana nawe baruvume ngo bro umuntu akuze uje muri babiri sinyene kuvyinjiramo hama ngira nikora ko na jewe ntakunda kuba proche cyane gose y'aba sister b'umuhungu dukundana ureka kuba proche kubera sinzi nibaza ko nzompamagara abantu basigurire avantage yo kuba proche canke ntihara okay jewe nizerera mu bugenzi buje naturellement apana buje kubera ko hari ukubera ngo ari umuhungu mukundana nimba ashoboye kuba umugenzi n'uwo mbeseur mbashaka tuba abagenzi ko aramenye yego kubera ko nkundana n'umuhungu muvukana mugabo ubwo bugenzi ntibuze kubera ko nkundana n'umuhungu muvukana ahubwo buze kuza kubera ko je nawe twamacinze parce que je pense que iyo ubugenzi buje kubera ko hariho ikintu ni hamwe ngiye hava amatiku nababaje umufrere wawe canke umufrere wawe yambabaje canke usanga akora ko muravukana n'amaraso yiwawe amakosa bose barayi wanje jana babaje umuhungu muvukana canke wagize ibi nibi usanga two turankanye kubera ko twabaye bagenzi kubera ko unkundana n'umuhungu muvukana mais bije naturellement banumva ngenda ariho yabiza biryoshe kubera ko mu buzima bwanje sinzi gufekinga byananiye nusanga ndiko ndagira ya maso yanje ari bizarre nkasanga ngene nditeranije kwitiranga no busa niyo mpamvu vaut mieux ngene ni gwangiza mu buzima bwanje abandanga mu buzima bwawe hari kuri kote yiwawe gushika igihe tuzomacinga twabagenzi ça quand même nanje ndavyuva ko ari uko nyene naturellement sinoca ndakwiseba ngo ni kubera ngo nkundana n'umuntu muvukana nje nibaza ko hariho culture y'abarundi je sais pas nuvume ngo abantu abakobwa barabashize mu mitwe yuko ukundanye n'umuhungu uri obligé gukundana n'umuryango we wose of course là vraiment oui Ozi uvyitege hariho gukundana no kubanje n'umuvenga no baba beaucoup plus le respect kuri iyo famille parce que après tout ni famille y'umugabo wanje pa famille y'umudumu dukundana abavyeyi bamvyariye umuhungu bavye umuhungu nkunda mais ndabubaha ego mego hajemwo ivyo kwegana kuma ndababaza eske mumeze neza mwariye mwagize nte tucane kwisoko nivyo babagira do ngo bite ngo tujane ngo gusuma ngo tumumerekeza kuja kugura impuzu attitude mwayibonye bon attitude mwayibonye en fait Ozi reka kwigira umurobere premièrement ni kwigira umurobere kandi akubwiga ituma
kandi ni ku bakobwa bakubwira yuko like ugiye mu wundi muryango ni gako umuhungu bamubwira ngo ugiye mu wundi muryango dayero mengo ntibinaba umuryango w'umukobwa rero wawe utaye muri pubere reka ndakubwire sha ozi umukobwa ni wagenda mu wundi muryango umuhungu ni gake umuhungu aguma iwabo kera deshoras ni imiryango ibiri iba yunze ubumwe yes panga umuryango umwe uri desi y'undi muryango ndababujije ngira rero uhindura imico reka nakubwire kera yari umukobwa wagenda mu rupangu bo papa yicara hajya ben mama yicara hajya n'ubu hari abakibigira rero hari abakibigira no shamfa none wumva yinda yahinduye umuryango no shamfa wumva yinda yahinduye umuryango ni wewe usezera biwanyu ukagenda mu muryango sha bibiri ivuga ngo ndabwiye ngene birivuga ngo umugabo uzoheba biwanyu uje kubana n'umugore wawe akaramata tuse ico gisigura ico n'umugore nawe nyene nuko nyene n'umugore nawe uzoheba biwanyu uje kubana n'umugabo wawe akaramata bisigura ngo uwo muryango n'abantu aba babiri n'umugabo wanje nawe na jewe abo bandi iguma n'imiryango yacu y'amaraso baratuvyaye baratureze twarabavuyemwo mugani bisigura ngo Bibiliya ngo yaravuze ngo umugore ngo uzoheba iwanyu uja nko kuba ngo umwe mu muryango w'umugabo wawe no jewe ni mimi nabonanga bon ça c'est naturel ozi turaza tugende buhoro wumve ingene ugize mariage n'umugabo oblige jewe je crois que biraryoshe bi so sweet kuja kurongorwa mu muryango mugaca mukundana sivyo biraryoshe gose kuba mu best wa belle-sœur wa belle-mère wawe jewe mutoyi wanje n'umu best wa belle-mère wiwe batere inkuru zimwe ngira atera n'abagenzi wanjye ariko mbega biraryoshe mugabo ça veut pas dire que ari ikintu coroshe gukora kurumva umukobwa barafise ukuntu yakuze mu muryango bafise ukuntu umeze ukuntu uremye iyo rero bihuye ntibimacinga kenshi caje ikosa kuri la belle fille alors que la belle fille aje mu muryango wowe usanzwe ufise ukuntu wakuze uwo muryango ufise ukuntu bo baramenyeranye barakuranye hama nawe ku myaka ya 30 deja ufise ukuntu nawe wakuze ufise ukuntu ufise amakaracteri yiwawe ufise ama temperament yiwawe uja kuja mu muryango cisa ko ari uza kwihindura urabibona umere ko wa muryango ushaka kumera kugira ngo mushe gukunda mushe kumera ushe guhuza n'ukuntu bo bameze meje namavuga nti mais ça c'est pas correct nukuri si ahubwo mbanje manu mengo biraryoshe mu gihe umuryango gira kwakire ari wakira uwo muntu n'ukuntu ameze banagukunda uko nyene umeze uko nyene uje nibaze ko naho cyavanga n'ubwo bugenzi buje bi naturel kora kumva abo bantu waje mu muryango wabo waje peut-être umuntu ahoze umuntu ari beaucoup plus akunda kwinteragisa umuntu akunda kuja mu bantu benshi hari abantu ari imiryango usanga bafise aba extraverti benshi ugasanga bashaka umugwe muvuga mwe mugira ibintu ugasanga nawe we izo energy ntazo suku vyanka kandi suku banga izo energy ntazo ufise kuko usanga bace bakwanga ngo enguyo ngo yazanye baga igitega ngo umugore we n'igitega nakunda abantu hariho emission nigeze kugirisha umuhungu n'umukobwa umukobwa yari musulman umuhungu yari mukizwa Maximilian hi turamaze kumbwisha girlfriend barigeze kumbwira ikintu ndavuga wow barambwira ati you know naho umuhungu wo guteguza umuryango wiwe umukobwa ajinge na meza nagatego n'umugore wacu umuryango wanje mezuko ego aba briefing ati you know mama mezuko papa mezuko sister mezuko brother mezuko hama kandi uze witeguye bameze gutya je suis sûr ko ari umutipe abatipe batwara abamome babo muhira en fait genre we umvirize wambara ibintu birebire ugire gutya mama akunda ibintu bimeze uko papa akunda ibintu bimeze uko donc écoute uramuhinduye ico kintu nazoguma cambaye nazoguma yambaye imvutana ngiye kuraba umuryango kandi ntugire umubwire ngo misi yose ngo ben mama shitse na bo papa bashitse ngo cambara ibintu birebire peut-être nawe bazovyibagira kandi ingezana mu ingorane mu muri uwo muryango ingesiraraba nipfa one day bazomugwa kahantu yambaye ivyo bintu donc ntimushake guhindura abantu mukundana ngo kubera ngo famille yanyu pas du tout hari ikintu bavuze ciza quand même mugiye gufonda une famille papa wa na mama wawe baramaze gufonda famille yabo wa mugabo we ugiye gufonda famille yawe means yawe hariyo question abantu bakunda kubaza babaza umugabo ngo ubonye umugore wawe ariko aratwaga ngo na mama wawe ariko aratwagwa usovande umugore wanje
ndi umugabo nosova umugore wanje hariyo umutipe yaciye avuga mama nosova wewe kuko niwe wamvyaye mama wacu amubwira ati nta n'indero ufise umugore mwasinye mufitaniye abana uwo ni wewe nkuko nawe uriko urajoyinga uwe wiretse nawe gutwaga ati wewe tu as déjà fondé une famille jewe ndi mama wana kuvyaye yes mbwa muri shwa ufise n'umugore wawe kuko ni famille yawe jewe papa wawe andetse akaja kuroba abandi bantu niho noshavura me umwana wanje andetse aka donc je sais ni ikintu kiri émotionnel ni ikintu kivuga ati mama ni mama na jewe kame munyeretse papa n'umugabo wanje muvyaguma n'umuvyeyi mais n'ukuri naturellement tu adukiye kumenya yuko natwe nous avons des familles none abo bantu zoshisigarura baregera gute uretse umugore atwagwe donc bisigura yuko nako ndavuga tegura famille yawe ngene umukopine ugire mariage nawe ameze hama kandi utegure na future femme wawe umutegura umubwira ati ndagiye uje mu muryango umeze gutya na gutya na gutya na gutya siko kandi bibe pareil nawe wengene uko urabwira abasista umukobwa mukundana ingene ameze kuko je te jure nta kintu kiryoshe nko kugenda ahantu bakagukritika ukazumva umutipe wawe arakuvugiye birasara no ukunda pour la vie jare aragushikiye genre none ni mumureke niko asanzwe anywa amazi niko asanzwe afungura niko asanzwe yambara ni mumureke nico namukundiye biratandukanye cyane na wa muntu urankititse kuri table umutipe wanje akaca twenga mu bandi apana no gutwenga hari igihe akora afise indira kandi agukunda igihe adatwenga mugabo gacahora ntago defend akabareka bakagusiga inyama bien akabahoza havuga none rega ni mama rega ni papa red flag run you supposed to be a man muri situation kubera ko ndi mu muryango wiwanyu ndi mu muryango je ntashobora kuvuga ngo nyaduze ijuru nishime mama wawe cyangwa nduze ijuru nishime papa cyangwa nishime muvukana kandi nawe sindagusabye kuduze urafisi wewe urabamatrize urabazi n'abantu biwaye nusanze kubabwira ati ibintu bimeze gutya anye uyu muntu mukomo muhoro ubusa bimeze uko unye parce que niho après niho usanga abakobwa bavuga ngo ba best ngo ba sister in law ngo baragoye umukobwa ari gihe ashobora gufatwa na parce que turarundi kazi yarazi ko bavuga ati ntukirazira kuduza kuri mama wawe Jean mama w'umugabo wawe kuri mawe cyangwa kuri sobukwe mugabo hari gihe ubiyamwe igihe kinini yuko avuga ati no enough is enough genre baramatreta mugabo nta nakimwe avuga hageze natwe ni defend bagera kwidefanda ni wowe uba mubi bavuga ati bazanye mukore iwe ntandiragira aratukaye nabukwe ukiraza kuduza kuri nabukwe na kuri nyoko kuri ndamureka nyice anyice emotional ngo mvuga ngo ari mabukwe oya ntibikunda no defend ntari kandi defend ntari aratekanye bwa ati ni mama shaka kuja hagati ya nshaka kuvugira umugore mbona mama ni wowe uri sanse kuja hagati y'umugore wa mama wawe parce que bose ni wowe bazi nimba ukunda umugore wawe urisanze kumuhagarara nyine nk'umugabo wiwe nimba ukunda mama wawe kumuhagarara mama wawe ukagerageza uburyo bwose ashobora kubaho entente hagati y'abantu babiri parce que bose urabakunda kandi wowe uri hagati y'iwabo rero je sindabikunda iyo abantu bariko barashaka kugira ivo aba berser abakazana kubera ko nibaza ko twego muri kamere yacu muri culture yacu tugenda daja tubizi ko mabukwe n'umuntu wo kubaho ugenda ubizi ko inabukwe n'umuntu wawe ingigato urabesha nuwo gutinya I don't know why hariyo umengo twisose kubatinya ntibiryoshe justement umwubahe ntitugusabye kumukunda amura avec les papillons uramwubaha kandi agiye wubaha umuntu birizana ajire mugabo uramaze kubona tugaruke ko babene mama baguma mu buzima bw'abahungu babo bararongoye ndabujije ugaruka kubwira umugore wiwe ngere ngo umwana wawe ngo umwana wanje ntagibi umwana wanje yonze mukaza mu masorori umuhungu wanje bagikora sabwe commentaire s'il vous plaît ozibarabaho ingo ziracasambuka kubwa belle mama ndakubwije kino cyamebe uwo mugabo sindakubesha nohebe uwo mugabo nukuri kwimana uyo muhungu wakiriro fisa mama niwe bayanse gukura parce que umuhungu yaramaze gukura muvye we bari wa muvye ari colante agumasha kuza mugabo mu muzago umwana aramwankira bwa ati no je suis désolé j'ai grandi ndumugabo mfise urugo rw'iwanje ibintu wanje ntibikogwa ivyo navyo ntubibona mu nzu ubibona mukiri muri copinage fiançailles aha anyo on est en train de dire kubwira abakazana si ibintu uzobona hariya anyo uzobibona mukiri muri fiançailles agufata gute ariko aragupresente
mu manza afata opinion yawe canke afata opinion ya famille yiwe ubibona hakiri kare uzi reka ndababwira fils à mama reka umubona tubwire hakiri abatipe kare les types pourquoi why you should defend your women kubera ko first of all twebwe abakobwa turafise akantu k'ubwoba kari naturel kubwoba no kubaha kari naturel parce que dukura tubwira kubaha umugabo kubaha iki no kubaha umugore umuryango w'umugabo wawe donc biba ari ibintu biri naho uvuga ngo umugore ngo wingare ngo wiki oya vraiment atuko umugore aza kuba ingare hari impamvu ngira yatumye bingare sino sikintu tuvuga sino dukurana rero wumve ko uwo mugore wawe kumutwadije muri famille yiwanyu deja agenda afise ubwoba agenda afise twibaza kunyakira gutoza kumbona gute hanyuma baciye bamufata nabi ukaguma ubibona ukavyirengagiza uri kuramwica do plus bavuga ati none uyu muda ko avuga turakunda tukakunda n'ibintu bitagira ubwenge kundi uwo mutipe wabonye ko atareka arakudefanda muri famille yo mugabo ukura mushigikira ejo bizoba bibi bavuga ngo happy woman happy wife happy home umugore wawe niwe abaryohe umugore uzaba biryoshe umugore niwe wabaye umenya kuzo uriye muri enfer kandi nibaza ko antuka nta enfer iruta kwankwa mu muryango w'umugabo wawe je ndafise hari umuntu nzi pene kuri umwana mubi wo mu mama si umwana mubi n'umwana mwiza no muri famille yanje ntaho nza kuvuga izina hari ukuntu nari nkiri muto vuma igihe hagira mariage n'uwo muntu wo mugabo wiwe mugabo ukuma mu muryango uwo mugabo we ni wari muri famille yanje ukuma mu muryango ukora abakora muvuga naka yarongoye umugore ameze nabi umuryango wacu ameze yarongoye umugore w'igikashi umugore ameze nabi ntakunda abashitsi ntameze uko unye ndi muto nigangira mfise nka 17 ans hama nza kumenyana n'uwo mugore en personne turamenyana turaba abagenzi ndi umwana mutoya c'est là je me suis dit bamwankire ko uyu mugore si umwana mubi tellement elle est comme ça ntavugisha abantu bose ni kwa ameze sukwishima umuvugisha arakuvuga utamuvugishije she minds her business she doesn't care urumva kandi umva nawe atavuga ati nje ndiyakiye kaza mugabo wanje nzi kandi kaza mugabo wanje nkunda kaza mugabo wanje taja kumvuga nabi mu bandi abasigaye birabasha mugabo gushika nisa biramubabaza kandi hari imyaka myinshi avuga ati usanga ariko aravuga bana akabaramvuze ibi bana akabagize uko kubera ko yarongoye umuryango wese ko umuryango wa kabiri no umuryango wa kabiri uza kumwakira muri bamwakiranye iyindi image atafise koko batihaye umwanya avuga ati reka tumenye ukuntu ameze parce que abantu bakunda umugore yidefanda iyo bahagaze naho yidefanda nkagira avuga ati ibintu biragoye gose no turi kuri micro two turabivuga ati baraje kuguma baje kugura abagore na mambwira baravuga ngo tugura abagore babo umugore akankaba ndamugumba na umugore nta bwenge afise no kuko umugore afise ubwenge ntabwo uje ashaka kumugumura si kukugumura ko nk'ico onye ntihabuze abantu b'abakobwa babiri canke batatu bavuze ati yes ega nivyo je mukope wanje nta defenda kuri umukobwa bavukana ntihabuze abantu bakanuye bavuga ati ngashira amaruzi nanje kubera mu rugo ntibize bije kungora so ntawe tugumura tutuma bakanura anyway kandi nimuze muri yumva nabi ngo umuryango w'umugabo watagukunda wowe mugabo wari mbona gukunda umuryango wawe n'umugabo wawe n'abana bawe naho rero nagira nce ngaruka siko hariyo umutipe aza kukubwira ati ozi birabasha bareke jewe ndagukunda kandi niwe anagudefenda udahari hama kandi ikindi naco why ushaka kwinjira muri relation itari gwawe why je suis obligé yuko no kwinjira muri relation y'abatoyi banje gasije nzomurongora siko Jose ndashakira neza njye umugabo mbonye akundana n'umukobwa adashaka aba brothers banje mubimenye ntazamenya ko mukundana na Maketa ndabizi ko ari Maketa pana ngo insaku cyangwa ibintu numvise hari ndamuzi nzoyukubwira gato nzoza kuvuga urusaku gato usanze brother wabizi abizi ko ari Maketa abizi nibwo bwati urakuze nibwo kandi kundana na Maketa yiwawe mbwa nabikubwiye Jato mu information gusa wari bazo bayikundira Maketa ashwe bebe genda ko yashwe hari abahungu baryoshe bakundana n'abakobwa basara nibaca baryoha yoni analize ya hose please nguvuze hari umuntu usanga ubuzima bwe buri boring acha kudara muna bite niho buca buryoha buca buba interesting ubuzima bwiwe anyway ubanza bivuga tu nta mashinda bareka mu bandanye ubuzima bwanyu
nanje urazi ngene meze atwe sose kubyinjiramo jango ndamubwire ngo je wundi mumuza wanje mvuga rimwe nk'inzamba ndamubwira ati ibintu bimeze ku unyi we nimba ushaka kubana gukunda n'uyu mutipe cyangwa umukobwa ni mugarame nabikubwiye ko ndagukunda je te préviens ameze ukunda muzi kandi sinsa ko nkwiye hariya ntandamuzi rero swati umukunda umuzi swati bive mwakiri kare mwe nimba ushaka kwibanda kandi ukunzi ko ufise ubwenge kandi uri umuntu akuzi ukaba ushaka kwibanda nganje ndakureka shoti enjoy your life. Ariyo video nabonye je umukobwa akavuga ngo nabonye ko abahungu bari abantu babana babi bose pamwe nje ndiko ndayivuga ndikose ngo umukobwa wa shit ndavyibutse ngo nabonye ko abahungu bari abana babi ngo numunsi nabonye brother wanje ngo akabwira umukobwa ngo you are the one and only ngo woman nkunda kwisi ngo ca nibuka abakobwa yandikira so nanje reka ndababwira ingene meze niba akunda hari abantu tuvukana nzi ko badashobotse nzoza kukubwira nanje nzobabwira bagati umuntu tuvukana mizu abana mubwira muko ndamukunda nta tutazinanye abageragereza ariko sari wozo muhindura aha two tuvuga kuri kote mu gihe wabonye amafuti reka tuje rero muri babakobwa akwanka ozatana ata ide nimwe ariko arakwankira je nanda bigiye kera reka ndagwa karorero Uzibaramuzi kuri TV arakundaye n'umuhungu reka twivuge aho reka nivuge ndababwiye tuzokwivuga reka nivuge ninge gato nta muntu avugwa neza n'abantu bose I know muca mwiplasa namwe twe muri umwanya reka twivuge ukaza wumva umutipe andiko nkimagara kwa belle-sœur baca bagenda mu gutwi kwa brother babo canke aba belle mama bagenda mu gutwi kwa brother deje uwo mutipe arangwaye atafise naje nakijya afite ni kwa nkunda nawe ni kuneza yiwe uwo mutipe arangwaye bikaca bihera kubera belle-sœur atankunda why turi méchante. Pourquoi les filles jamais ndabatahura mayina je sindabatahura moi je vous comprends reka ndababwira ndabatahura ndababwira ndabatahura c'est parce que navuze ko mbonye umukobwa akundana n'umutipe tuvukana umukobwa ndamuzi nawe naje kubwira umukungu dukundana ati uyu mukobwa ndamuzi ameze uku rero peut-être ko amakuru wowe wunzi ko je mwivire wowe wabibaza uri convaincre ko makuru ari iyo parce que abantu batuvuga ibintu gute bakaca bemera ko ari ivyo mve urashira mu kabaro gatera blague ya Greta bose abacha bavume ngo barayizi barayibona agacha bavuga ngo na conclusion Jesus mutuzi murampamagara ndaye moi je comprends que des fois wumva ngene ivyo bintu bamvuze ko ari ivyo genre ngendana n'abagabo amayara ndonka ndayakora mu bagabo abana babiri nakwe mu bagabo tutu kumanyere ko ivyo bakora avuga byose nivyo donc ndagutahura ugiye guprevena mu muhungu muvukana ugiye kumubwira ati umukobwa mukundana urabizi ko ameze kunuko gato mbanze mpeze sivyo kuri akunda muhungu bavukana nivyo ndiko ndakubwira sindavyase ko mukunda wose ari sanse kumprevena nagira enquête yiwa kumenye no nagira enquête écoute ndagutahura nanje en tout cas impression ya mbere tugira ubwa mbere ubanza kuprevena umuhungu muvukana umubelle-sœur mwiza akunda mu brother wiwe canke mu brother wiwe akunda mu sister wiwe tufate no mu sister akundana n'umuhungu wo mu brother yamabona mu kabari siko uzi apparence ozi tuvuge n'abahungu uwo muhungu gasanga muranywana mu kabare wamumona misose mu kabare muga tu sais pas ibintu akora usanga yizira kuri comptoir yaganyije amahera menshi siko ukacugenda kubwira sister wawe ngo ujya muhungu mukundana ngo yama mu kabare wowe ntuzi ko reka ndakubwire aho nariko ndasoteranja je mpamvu ndakubwiye ko ntahura uwo mukobwa canke uyo mumama parce que uwo mama ho urumva nanje no bikora pe kora ko ufise umwana wawe ufise impuvuga ati mwana wanje agira ko n'umukobwa ameze uku unyege gatoye wewe afite ama information muri ville jenshi gikosa ku mutipe rero est-ce que mutipe cyabyo abitwaramwo gute mugihe bariko baramvuga nabi kuko wewe arazi Oziane bo bazi Ozi we azi Oziane est-ce que uwo Oziane aramudefanda kabwira ati uwo muntu ubaye oblige gusiga umugabo wawe kugira ngo ntihaze kwa mbarantande muri ugo rubanza reka renda kubwira ahantu uca bigaruka Ozi je ngo ndabivuga ikintu kimwe ibintu bibi basha turabibona avant siko ibintu bibi turabibona avant je nama ndabivuga ibintu bibi turabibona avant ingene umutipa zo gufata muri belle famille urabibona donc menya yuko nuko imana uzobaha amahoro uzobaho mugantu uzobaha amahoro naho nagira nshiki mariage izohaba
muvyare mugira iki mugabo nta nari muzo ofisa amahoro nta kintu kibabaza nkuko usanga hageze rero kuvyara ozi abana bawe badashobora kuja kwa tonto siko abana badashobora kuramukanya abana badashobora kuja kwa Shema mama badashobora kuza kwaramira kora ko warongo n'umuhungu acanke warongo umukobwa nuko Imana birababaza je suis sûr ko bibabaza mugabo ahantu cangaruka kuvuga uwo yoba je tant que umugore wanje reconforta uravyumva ashobora gutuma novuga gute ashobora kumbwira ati you know Greta kauka dufate ozi baravukana ti ozi niko ameze mwirengagiza ona hakono rarandarira umugabo ni wari karampoza shitojo bica biba zero urakunda abagabo Greta sindakonsidera ozi unapenda babwana we ozi sindakosi nuko Imana shout out kuba type ba reconforta abagore babo bagira ba deprime kubera belle famille nuko shout out kubera ko birababaje rero aho jewe opinion ya madame idakonta mama ngo yavuze ngo sister ngo yavuze ngo grandfriend bavuze aba grandfriend bo bubatse nawe ubatse na mama wawe rero ndababwire bigiye gupfa mubibona kare je ngwa ndabivuga la on vient tuko tubwira abantu muri fiançailles mbe muri belle famille zanyu mumerewe gute n'aba sister in law mumerewe gute n'aba brother in law mumerewe gute n'ama mother n'aba father kubera ko ndababwira ikintu kimwe biraryoshe yuko ozi ndazi couple yihaye umwanya mutipe baramubujije cyane umukobwa mugabo aravuga umutipe aravuga ati je ndaganda bamenyesha ikintu kimwe papa mama ntawe ngira mpebe ngira tugume dukundana mushika muvyemeye turamufana tugira tume mukundana mpaka muvyemeye hama ikindi nacu kuganda nabakomesha nta nuwundi nzopfa nsiye kudraga wow papa nashaka kongira mariage mama nashaka abagabo nkabo ntabara abandi ndahari Lucilla barahari I'm pretty sure ko abagabo nkabo bahari aho bataca babaheba afite abari umugabo abazi ugati jewe ndazi ico namukundi kandi ndazi umukobwa nakunze mbe ni mumuzi nje ndamuzi kandi nshaka kumugira umugore apre tungira ndamugira umugore w'amusinzwe ndamugira umugore wa famille agara umugore w'iwanje of course hama jewe umugore nasengeye Imana canke nasavye Imana canke umugore jewe mbona nifusha ko tumuzoguza nganje buryoherwa n'uyu nyene kuko ku myaka umuntu aba afise avuga ati naragerageje ko naravuga benshi narabuze umukobwa dushobora guhuza ndamuronse muri uyu oye nayo kweri ki mushaka kumpusha urubavu Rwanda ruhusha ko umuryango w'iwanje jamais abavyimba bagaherero nk'ivyo ni baki mugabo reka je anje ngire shout out ku bakobwa bakigwa nayo muri famille ya belle famille muri famille y'umugabo bakagwana gushika famille bakunda umve murandenze mva mugera ngaha nanje ndi ngaha ariyo muranduta Nadine muramuzi yarigeze kubimbwira naranabibonye no mu kiganiro cyo barafise podcast yitwa Sisters in Law yabwiye ati umvirize je umuhunti nkunda and then sister in law ukanyana nzogerageza ndagwama kado ndakumwa amashurwe ndakurungikire yashatse kuvuga yogerageza umwe navuze ati baranduta je ntavyo bashobora n'ukuri je reka umuhungu tuzobana n'ukuri azangerageza abwire famille yacu rero umukobwa jenzanye nivyo ntazi byo guhatiriza arakunda ibintu bije biri vyizanye ndakunda umuntu dukundane vraiment twakundanye atawafosheje uwundi rero ukura muhamaka dumengo ukura muhigiturira je ntegeza kunkunda wategeza kunkunda kwa ko naguhamaka ya jewe na kwiyeretse uko ndimeze gutya anye sindi umwana mubi sinogukorera ikibi ampisi ukuvukana n'umuhungu dukundana uvukana n'umuhungu nkunda ndagukunda ndakubaha mugabo udashaka ko tuba abagenzi ndaguha espace yiwawe parce que yarigiye usanga nawe uri umu introvert dakunda ibintu vy'imikwex miremire okay hageze naho ko mugira abana kandi ugashaka ko jewe na privilege n'ukuri kubahana vraiment ari wa respect hagati yanje nawewe abana batazi wawe kuri kinege nitwa twankana oyavye abana batazi abana biwe batazi wawe ntiwatwara biwawe no batwara vraiment no batwarega je mu gihe utafashe fo jewe mu gufashe fo ngo nuko ngo umutive ngo nukuri berme cyangwa ngo nukuri berse sinokuburindero pe ngani hosura kumbona oya kwe kubwo urukundo no bankunda umugabo wanje rukundo bandamwubaha nta skandale nokora mugani hosubira kumbona ahantu uciye no hahunga bati sinzo kuburi waje nantuzombona iwawe nibutse kubahane nibutse Rita
nukuri je nanje ngira ndi sister warita kwe nibutse Rita ngo ngira video kugira ngo mubibone jean ndiko mvuga mwebwe donc je mugihe uzi ko sinigenda kugunda gukora ikintu kibi jewe ndaho je sinagiye kugira ngo umuhungu wanyu niwe yandraze arabazi niwe yandondeye hama turahuza turakundana hama nagira aho tubana sivyo basi omoni mubaheshwa y'umuhungu wanyu mume muyuba hanyuma je kumburinde nzi ko atakatandira nagenda kuburira cyangwa nta kintu kibi nagenda gukorera sinza kugira back je ndakuharming back ahubwo semiye ko mvuga ati reka uyu muntu rero ko adaca kutubona neza kandi igihe ntaraza muri uyu muryango narimbayeho nari mfise umuheza nari mfise amahoro nari mfise amafaranga nari mfise abana nari mfise je nzongeye ntwaye n'abana mbagaza bacaravuye mu nduru zo mfise ubuzima bumeze wewe bazokufukuza rero fopa ko uza kunyumvisha ko menga mugira mu ubuzima ngaho nari mfise ubuzima family in law izo gufukuza tukindo twera jige sinkundiki afite okay nani ndabasaba abahungu dukundana bamwe ngo dukundana abandi ndabasaba ngo tuvukana sinzofa n'umunsi umwe niyumvise ko umubelse wanje Jean muhungu mu grand frère azorongo cyangwa mu petit frère azorongora wenga azabaje mu muryango wacu munga tuje kumuha ubuzima no azoba yarafise ubuzima ava azoba yarakundana n'umuhungu tuvukana bagira urugo hamaje ndamubahira ko akundana yashoye kuryosha ubuzima bw'umuntu tuvukana ndakimwubahira ico onye mepara ko mutwe n'ubumengo ateza kunyubaha ebana mvuze sinavuga udabora kuri kihaje aho mvuze ntuvuga ngo muri berse urako kuvugana n'umuhungu dukundana oya ifuje ko umuntu wose amenya ati linye yanje ni je mvukana n'uyu muhungu nawe uri umugore wiwiwe ifuko twubahana ifuko dukundana ego tutakundana naho twubahana point apana kubaza ko amabrado fere ngo hamari nduru hagati ya bersere why amari nduru hagati ya bersere je nabivuze tukitango amatika mu bakobwa atari mu bakobwa bavukana n'umuhungu ari muri mama n'abahungu basigaye bigira ari mu mama n'abahungu basigaye bigira Jean umuhungu muvukana ego akaza akabwira umuhungu bavukundana tugiye mukobwa ntuzo bameze ukuntu abahungu basigaye bafise iminwa musigaye mufise amatika musigaye mufise bazobambika amajipo ukira abahungu basigaye bigira ahubwo ugasanga abakobwa nibo bahoza hari ko hasara abahungu I'm like bro bagwe lipstick ya rouge naho nyene hari ikintu nibutse abakobwa barakunda kwita mu relation y'abahungu bavukana kubera ko atararonka bela shatse kuvuga like jewe je suis jalouse ya mon frère kubera ko bon je suis jalouse y'umukobwa akundana no tuvukana kubera ko jewe nta mutipe ndiko ndaronka nabasha kundana na musaza wiwe reka ndagutera inkuru nivyo ngira ndakubwira je suis sûre yuko hari abakobwa barahari aho bavuga ati je nta muhungu n'umwe andraga je nta muhungu n'abandraga bacagenda none gutu uyu mukobwa atansumvye ubwiza atansumvye igihagararo akundana na mon frère Sheri akaca asanga ni stupidité vraiment ukaca usanga uri kurica couple wo muvukana kubera ko uvuga ati nanje nkeneye beta why ugasanga uri kuravyica okay je nibaza ko still nguma nja ku mukuru umuhungu nimba uzi ko nimba ufise ubwenge hama ukabona ko sister wawe areka kwica couple akora ko afise ayo ma intention ari behind je no kwikopana sister wanje kweri sister wanje niwe noja kuri bavuga ati usanzwe kundyoherererwa kuba naronse umuntu turi compatible simoni mpamvu ushaka kuvyica ushaka kumufata fo kugira ngo agende rero umusore tuvukana niwe noja kure bien ça mugabo tutibagiye iyi ni girlfriend ni kiganiro c'abakobwa kandi twama dushaka yuko les mariages ziba nziza siko ushobora kudukurikirana ufise imyaka 18 ushobora kudukurikirana ufise imyaka 20 hafi 30 gira uba kugwawe siko est-ce que wewe muri entourage yawe wafashe gute batoyi bawe canke abo muvukana twama turavuga dukeneye future nziza dukeneye ama mariage azoba ama divorce agabanuke dukeneye ama mariage ari bon dukeneye les familles ziri saines mugabo prenons par exemple fise umwana w'umuhungu kumurera gute siko ukumurera gute kugira tushoboye kuvuga ati dans 10 ans dans 20 ans tuzobona yuko ingo zitesa zisa neza kuko nitwege n'abana bacu tuzobigira vuba siko tuko turavuga aba belle mama barakaze aba belle mama donc gute barakontrola cyane ingo z'abahungu babo mugabo bientôt on sera des belles mamas am I going to be that witch urabyumva ibaze
bientôt on va être des belles mamans. Je sinzi tu nibaza ko il faut apprendre d'abord abana bakiri bato kwiyumvisha ko umusungu uzoba ariko bakagenda. Je te jure. Ngati je mwana wanje ndiko ndamurira c'est vrai mugabo umunsi nzomureka kure agende aje kuba ku rugo rwiwiwe. Mais ukicumva ko ngo tu seras toujours mon bébé. Hari ikintu Shani Queen araheruka ngana umwana wiwe yigeze kuvuga. Turashaka ko ibintu abana bacu ibintu tutashitse ko abana bacu babishikako. Siko wewe wa mu mama we. Tu n'as pas réussi muri mariage uri gurarira umaze imyaka 30 wubatse n'umugabo wawe ariko iyo myaka 30 harimo nka 10 ingahe urarurarira muri mu vyumba biri séparé and then ushaka ko umwana wawe amera nk'urugo rwawe. Ona ubayeho nabi urazi ngene abagabo umugabo aguturubitse canka wa mugabo we urazi ngene umugore aguturubitse. Tu as des enfants. Aba ntidukunda rari. Siko ukacutangura kumushwazisira hinge gato. Ukatushaka kumushwazisira umugore. Wora biti deja ko wagiye muri ugo rugo bagusunika. Urabayeho nabi. Pourquoi tu fais la même chose à tes enfants? Nico namandi ko ndabaza. Why wowe urabizi neza yuko mariage arrangé niko badita. Zibabaza, zimeze nabi. Mama we rongora ubu bwoko kubera iwacu turi ubu bwoko. Mama we rongora intara kubera izindi ntara tutajayo. Mama we rongora umutunzi kubera natwe turabatunzi. Mama we twarakenye ifo kuzana umukwe umutunzi. Diaspora. Ifo kuzana diaspora. Etuwe tukasanga tuko turashwazisa abapartenere b'abana bacu. Rero shamushaka ba diaspora yo. Tuko turashwazisa nzobacira gaci. Abakoga mwese muze nka muri ndende ba diaspora. Ducira gace shusho. Uronze kumva Chanumva n'umutwe ndi. Mama ari abagore bari hanze barongowe n'abatipe bari hari bakabatwara i Buraya. Bafashwe fo. Zo mu mutipe akubwiye ngo naramubwiriye faveur naramuzanye i Buraya. Imwijuru. Jean ukora mfatana bikora ngo waramuzanye i Buraya. Wewe c'est vrai ego maybe yarashaka umutipe mu diaspora yego. Mugabo maybe yaragukunda. Maybe ko tari bwo burabwa ko bwamwetezwa yari intéressé par toi. Mais kaje mu mutipe kavuga ngo ukazima namuzanye burabwo naramuhaye ubuzima. Wow. Ni mwijuru je nabajije ni mwijuru. Mwabana teseka murondera abagabo Donc je disais diaspora mutayishi rongora mu diaspora gutware hanze umwana w'umukobwa yifitiye agatipa akunda kahari yanye mwisite ukuramubuza canke umutipe w'ikiriri yikundira umwana wa hariya mwisite ukuramubuza ngo iwabo barongorana ngo gutya anye ngo iwacu turongorana gutya. Mama canke papa iyo misere de jour imwe si wobona urayivuyemo hari abantu bifuza gupfa nurongogwa Ndatuyidirimo yitwa gutya siko abakubitirwa mu nzu niwe baguma tubwira tuje kugira mariage. Bashaka tubona ari nkabo ndababujije. Abo zananiye niwe bashaka tuje kugira mariage. Ndababujije. Donc, prenons par exemple navyo ko tuguma twivuga je ndikondera mama Kayisi ndikondera Kayisi yuko azogira mariage n'umukobwa ameze kunukwe. Okay, ni aja kushwazisa. Ni aja tora au contraire y'ivyo ushaka. Cyangwa umengo arakudesevier, ngo je t'ai pas élevé comme ça. Ego. Hama kandi je m'en fous abaho neza abaho nabi. Je m'en fous. Kubera je naramutoreye. Naramutoreye. Ni hahandi n'umwana w'umukobwa wawe azo gutelefona ati mama, bya bintu wandugikamwo birananiye. Ndaranda kubitwa, ndarandagira ibiki. Mana wa mukobwa we niko zubakwa. Ntubona none ko ariko mbanye na papa wawe. Ntubona ko nanje nkiri muzima. Haco ndiko ndaba. Aba mama mana ndaba nkaba mama. None jewe ubona ntabayeho ntubonye ivyo ntubona ngene papa wawe tubayeho ariko atamuntu w'umuryango wacu je ko yarabimbwira ivyo bintu niko kwimana abantu bacu muratesa vraiment kare mugumuku mukabana nk'ijana 35 please muze mubandanye mwitwara neza uko muko muritwara neza na muri wacu barambwira ngo je ngo gira mariage ntamwe arabimbwira pe bangira babivugira niba mwivugira kure mwana mwivugira kure nyine nibo ntibinshikire nuko ndabikunda cyane muri abantu bazima. Donc nukuri vraiment jewe abantu mushozisira aba partenaire aba muvukana canke abana banyu eri gugo rugo sugwi wawe murekabeho muri mariage yifuza mureke bareke bibagore batora amasolution bareke bibagore bibabone mugabo ntituvuze yuko
bon c'est vrai ndakwizera ko tuvukana urakuze canke ndakwizera ko umwana wanje urakuze mugabo ntiwomureka ngo agwe mu manga bien sûr mugabo bigire neza wewe wavuze ko ugenda kubwira urya muhungu muvukana ngo iki nibiki je par contre ndatora mu mome nkamicarika sister ukambabariza brother abanyakamenge bose turazinanye batagupiga bazoya batagupiga ukambabariza sister je no comment naeka na mu brother wanje ndakubwira mukobwa ngo bakakubabaza amabaza nta bwenge afise umuhungu niyo nta bwenge afise akigwa oya umubonye ameze nawe uwo munyu umukobwa ko uzi turabona abakobwa ngaha anye utopermeta ko bakundana n'umu brother wawe ashobora kuba humirije uramaze kubona urukundo ruradufuka ngaha on voit rien nonyibutse urukundo ruradufuka ngaha je baragira abantu n'ubuje n'ubusiyo bwanje bwose muramubona n'abanyamara byose muramubona hagezereza mu rukundo ndikirofa yo ngana nakori kurandusha ubwenge akuba ibyo bintu bishaka kwira ngo bibiri nk'umurozi ngavuga ati rukundo hari dozi Imana yarusizemo yararengeje twagisize ko yararengeje dozi hajya ayo manyama yose ufise hakununa ko mushaka kubura ubwenge tugaruke ko hajya amanyama yose ufise ugeze imbere y'urukundo ani ivyondo impamvu nabihevye kubera ifa nguma ndije nguma ndi muzima ko ca ntubwenge mana warabinkijeje sinzosubira guta ubwenge urahora no muna gutesha ubwenge sawa mwizina ya Yesu au nom de Jésus vraiment non ubu narabwira ati bimwe namani hano ati ufa kuzurakunda ushizemo n'umutima n'umutwe ntushire ku ruhande n'umutwe ushire ku ruhande kandi nanje ubu nshiramo ahubwo umutwe usigaye urusha umutima umutwe ni uje imbere y'umutima ndakarikira shaho ndabaza nkagukarikira nkakura nkavuga ona uyu jawe ushaka kumpenda kandi wende kure kumbavu bon muri commentaire urafise umubelse yo ndavyibutse mu commentaire nigeze kubona ahantu bagira ibintu vy'ama novuga gute ama rééducation niko bazita bahana abana muri sauza bahana abana kugira basubire babe abana bazima nzamona muri commentaire ngo nangahe ngo ben mama ngo na sister in law nabanda barungi aho hantu batwara abana bananiwe abana banyibimogi abana bagira iki bakubita abavyeyi biba bagira ibiki Burundi ni habaho umarayo 2 mois ukaca ugaruka uri muzima uyo mugore nagiye muri ayina majina cengenda kuraba kuri profile sanga n'umuntu hariko amafoto yiwe n'ibiki ndavuga none nk'ivyo bintu bere mama wawe yabibonye wanditse nangahe donc nuko Imana ingo zirabayeho nabi nyinshi be mana bazava bamwe tumwe tuvuga ingo zirabayeho nabi tukundi ingo ega nabo hasi turagira basi tuko tuvuga reka ndababwira igito shaka mwe inguzanyo ziryohe ingene cyane neza natwe tumwe turi singo turyohe banange erega shiri abagabo babaye nibo baza kutuduraga baturuhisha no foko abagabo banyu bagyo kugira ntibaze kudutera amasiresi gatoga semwe bukana abagabo babaye ngo nibo baza kudutera amasiresi bashaka kuza kuruhukira iwacu ntago tugira tubaruhure abagabanye foko bagyo kugira ngo baze bareke baturinde ibibazo baturinde n'amasiresi ya buri kanya okay nani nicaye neza kugira ndababwire gituma Imana yanje J'espère akakanu muzoga katana kakagera ukarungikire abagore b'abagabo abagabo baraza kudusha abashe ngo abagabo ngo matwe abagabo tubatwara he agenda inzererezi so okay nicaye neza kugira mvuge si on parle toujours yingene vyogenda hariya anye mu rugo canke ingene abakobwa tukwiye kumera mu nkondo c'est parce que twego n'a pas eu abantu batubwira ndazi neza ko nabamama ntibaronse abantu bababwira kungene bimeze hariya siko ubunye turagira imana nziza aho tubona ama podcast bakatubwira ama red flags je nawe twaje ngaho kubivuga ntabuze abantu bifasha natwe kubera ko natwe twarabibwiwe siko twarabibwiwe canke twarabibayemwo donc ntimuze kwifata for granted kuza ngaho kuri micro kuvuga ibintu vy'ama belle famille et tout ndabizi neza yuko wa mukobwa we ubona ko c'est normal yuko mutumvikana na sister in law wawe que c'est normal gutumvikana na belle mama c'est pas normal nimba uri muri relation utaraja gusinya hariya muri mairie nimba uri muri relation utaragira dot menya ko ico kintu kitari normal na gato ugikize hakiri kare ntikiri normal na gato ugikize hakiri kare kuko abariyo bavuze ati je m'en fous ubu bariko bararegreta
aba ariyo bagize je m'en fous bariko bararegreta kubera ko bavuga ati sha iyo ndabimenya yuko kutagira system muriro iyo ndabimenya yuko belle mama tutumvikana umwe namye nirengagiza umwe namye mbona yuko like ushaka ko umuhungu wawe twira mariage upa biragusha umuhungu wawe yarankunze ukabona ko biri normal bariko bararegreta donc nico ni red flag. C'est vrai tu te maries avec ton homme ou ta femme mugani humvikana umuryango wiwe wumva umengo c'est normal basha ni red flag ni ikintu mukwiye kwicarira kuko turi mu gihugu aho dushaka bon ni kwisi yose d'ailleurs aho dushaka benediction turashaka umuhezagiro so ujye muhezagiro ce n'est pas n'importe quoi ozi yavuze ngo je sindi wa muntu ngo ngize mariage n'umuhungu ngo nzoba ngize mariage n'abantu bose nukuri tu te retrouves ugize mariage n'umuhungu ugize mariage n'umuryango wose surtout twege abagore tuba tugize mariage n'umuryango wose kubera iki deja ho rero ugize imana mbi ozi ko cukundana n'umuhungu responsabilité z'umuryango wewe ziri ngaha avyumva menya yuko ari wewe ugiye kumuramplace si yahora ku kwezi atwara ration iwabo menya yuko abuze umwanya ni uzoyitwara imagine kwitwara ahantu mu muriro siko imagine kujera amahera yiwe yahora afasha umuryango arihira menya avara abo bavukana menya ho rero yuko na wewe ni ugiye kubikora kuko tu seras sa femme mugabo tukubwira ati nta mwanya afise nukuri rajya rero nubwo mwanka abakobwa tugize mariage n'umuhungu tugize mariage n'umuryango wose muvyanka muvyemera reka jewe ndababwira ama avantage yo kugira gukundana na belle famille yawe bimwe muganavuze biza naturel bitaje kwera ko ngo juste ngo muri uri marié muri iyo famille ya genre wagiye muri famille mugabo nyine Imana yaguha iyo grâce washoye kugira igikundiro mu muryango wagukunze nawe uwo muryango wawukunze malgré yuko mushaka kwa mufisa ama caractère ari différent mugabo mwashoye gukundana icambere nuko uwo muryango urabuze umugabo wakurusha uko wengera ushaka kumuzi hariho ivyo wowe umuziko mugabo hariho n'ibindi bintu bizwi no mu muryango we ko nibo bamuzi kubakira umwana kuvuga gushika kure hari ibintu ushaka gucanga hari ibintu ushaka gupfa n'umugabo wakavuga ati sinahurana biriko birafira mbega nakoze ikosa irihe mu gihe uzi ko ufise umuryango muri abagenzi biroshe gose kubwira sister wiwe ati jewe nagerageje ko nshoboye mugabo biriko birango dushaka kuronka solution twapfuye iki byagenze uku urumva ugaca kubwira ati none ibi wabigize gutya anye rero hari igihe harja muri crise zo kuzu hari igihe bimeze uko hari igihe bigenda uko unye basanga ni ikintu ngira ngo utaruzi ukibwiwe no muryango akora ko umuryango mwashe muri proche cyo gasanga des fois biranze ko mumvikana n'umugabo gasanga no mama wari wari karakuvugira umumama w'umugabo gasanga uraza kubwira umugabo ngatimviriza ibintu bari kuramugirira Greta takuzi nje nakwivyari bihagarika ibaze ngene biryoshe iyo umuvyeyi w'umugabo ari waje kugufatira defense nyina kaza akamubwira ati ntusure kumubabaza ntusure kandi ndazame hari amafamiye menshi usanga yemeze kusanga umumama ari we umukobwa ari aza kurira kuri benmere wiwe kamubwira ati nakayangira ibi nyine ugasanga umumama cyaje kushaka umuhungu wiwe ati bimeze uko nuko bimeze uko onye donc c'est la grâce nukuri niba muze muranabisengera mubwira ati ndasenga Imana ndasavye Imana izi mu muryango basha abakobwa ntaho antuka bishavye urakubana n'uwo mugabo mu gihe ufise soutien y'umuryango wiwe but again uvumega baragyoshe ngene ibyo bi naturel pana nkora ko ngo wagiye mutwe uzi ngo mugira mwa besto na belle wagira mwa besto na belle mire wawe uza kubishira ko baca kubona nko mengo uje kugira ugure confiance cyangwa ugure ico gikundiro ntibiryoshe sanga ntubigire sanga bariko barakunyegeza ibintu bimwe bavuga ati uyu muntu bano nabigira artificiel mugano wabarabe kabigira naturel ubigire naturel kubera ko baca bavuga ati urimo gasorobo kwigurashira mu impundo nyinshi umenga nyene hari akantu uje kuduhiga turire kugira ngo tuze turakuvuga cyangwa ntituduma amakosa yawe ntituzogira enquête ku buzaba bwawe ngo tumenye ati uko bameze uko onye rero nibaza ko nukuri bigukundiye uzobisengera mugabigo binagukundiye hose ugira umubano mwiza n'umuryango w'umugabo wawe nukuri wirinde ingorane nukuri ntaco bimaze ubona ati ntibikunze ko tuba abagenzi ego muga ntuzane ingorane umunyamahoro muri uwo muryango umunyamahoro ukunda umuryango w'umugabo wawe ububahe nimba bagize imanza sevusha kuba ntanje nta manza nkunda mugari gihe avuga ati kagira exception ko avuga ati n'umuryango w'umugabo wanje kandi ndabikore kubwo umugabo wanje kandi azijemwo
mugabo nyene ugwane ku buryo no kuri atantambara ziza hagati yawe n'umuryango atiko ntibikuveko ntibikuveko amavyase bibiviye ku muryango w'umugabo wa naho basengera amavyase ko basengera naho baje kure hakuja kuba ari uri wa mu berse uraza kugwana na bermere wiwe wapfuye ngo inyama wapfuye ngo masorori ngo bapfuye ngo umugabo wanje yavuze ngo aronze waragize nte uze kumuburira indero muje kuramuganiriza umugabo bwacu umugabo wanje bwacu mama wawe vyagenze ukuntu yamburiye indero kandi je ndumura kuzi atwe ntiwarongoye umwana warongoye umuntu akuze kuko azarambura indero mu bantu bimeze uko onye amavyanse ko umugabo waje hagati yanyu antuko c'est un problème parce que iyo habigeze kuri level il faut ko umugabo ari wacahaguruka kugira ashoboye gukuraho izo kerere ziri hagati yanyu but again pray for the family of your husband. Yes, hama kandi ikindi naco nafise ibintu bibiri nohereza ko umugabo adashobora kudefenda umugore wiwe canke umugabo adashobora guprepara umugore wiwe mu muryango agiyemwo nuko inagenda kubwira ikintu kimwe umuntu azomultiplier ibintu vyaho c'est ta femme. Umuntu uzohomba ukaririra c'est ta femme. Umuntu uzotaha urushaka kuruhura c'est ta femme. So imagine rero ibintu vyose wamufata opinion ya sister wawe wamufata opinion ya mama wawe ni wahomba tukubwira sorry aho ni ku bagabo bakunda abagore babo mama wawe ni wagenda kumurira zo kubwira sorry siko mama wawe azoguhoza aca gutekera sorry mugabo like umuntu umwana umwanya munini n'umugore wawe umwana umwanya munini n'umugore wawe hama kandi ikindi naco be muramwibaza ni wapfa umuntu azosigara afukufatira neza abana bawe imagine mufitaniye abana 3 4 5 umuntu azogufatira neza abana ni witaba Imana c'est ta femme nawe wa mugore we uri kurafata nawe umuryango w'umugabo wawe ni yapfa bambe bon wewe ni wapfa batamunyanyasa yo ni bimwe uzoca usanga ntiwabakundiye umugabo ntiwabubahiye umugabo umugabo ntiwamwubahiye famille uruvyaro rwawe ruryo mana wa ruzofatwa nabi twiganira ni cakera cane tukiri hariya muri Asiatique twako tuvuga ati abana tuvyara basigara bishura ibibazo vyacu c'est vrai ubyumva niwe abana neza n'abantu uruvyaro rwawe bazavuga ati ujye mwana no kwana kape asha nta mazi azohura ego tantine azogoma ari tantine w'abana bawe tonto azogoma ari tonto w'abana bawe mami na papi bazogoma ari papi ariko nta numwe azogufatira neza umwana nkuko wowe wari kubafata benshi barangara kubera ko imiryango itabanye neza donc ça c'est un message ku bantu badadefenda aba partenaires babo imbere y'imiryango yabo kuko je vous jure yuko abantu ba mbere warukwiye gutahura nujya muntu mugira mu bantu ubuzima bwose je sais pas ko mwege muri constant yuko wemeye kuva muri famille yawe ukareka papa na mama wawe aho je dis côté w'umugabo côté y'umugore ukaja kuba mu yindi famille Imana yarashizeho imiryango kugira ibi imiryango hamukaca usanga uwo muryango wawe ni uri kuraminimiza kandi ari umuryango wawe niwo warukwiye ahubwo kuri level ya indi yo kuvuga ati nimumvikana papa na mama tuve muri intara tugende muri indi ntara nimumvikana papa na mama turi muri vili twagiye Igitega uravyumva niko jana nivyo nzogira je vais influencer mon homme nimwe mfata fo migire nzongifuza tuje kubakura ahantu munza mukira muza kuturamutsa mufatitike je ni kuri shout out kuri abagabo ba managinga kubera bavuga ati none gasha byase ko bumvikana ariko je choisis toujours ma femme ica kabiri vous les femmes vous les mamans vous les filles est-ce que muri consciente yuko bavuga ngo l'union fait la force est-ce que muri consciente yuko ibintu twokora turi abagore ingene vyogira byo sauva le monde nitwege turera abana bacu nitwege turera abagabo bacu burya abagabo hajya n'abana bacu ndagutera blague siko mpamvu tubabagara bebe ndababwira siko c'est no bebe turafise force yuko ibintu bigenda neza mu muryango we wa mu belle mama ufashe neza umukazana wawe ozi yavuze ati biraryoshe yuko umu belle mère agenda gukora mu gutwa umuhungu wiwe atugasubira gufata nabo umugore wawe wanzi kuvugira umwana atari gwawe kuvugira umukobwa atari gwawe utavyaye ugahamagara umuhungu wawe ukamubwira ati umvirize sha ugasubira nkasubira kumva wakojeje ikofe ku mugore wawe jewe nyene nakwivya renda kuvuna je te jure uyu mugabo ni atahinduka azoba ari shetani murimo kuko unyira acavuga ati kimbia ni mama na mama baramunani ni mama mbwivyo unyira aza kuvuga ati ni mama yuhutse kumbi mama ariko arashikikira umugore wanje atamuvyaye aca hinduka
mugabo toujours on est de côté y'abana bacu nkuko umengo ntibakosha ukubabaza ko rubavutura bagize amakosa wewe uzinge wumvira ico kintu kibabaje umugore mugenzi wawe urabonye ko abayeho nabi so wavyaye urabonye ko abayeho nabi kandi akafatwa nabi n'umwana wawe mugabo ukaca wiruka kuvugira umwana wawe kandi nawe ubayeho nabi muri urwo rugo ngo ndayivuga abo bavukana ntibariko baragufasha guhanura umugabo wawe wari kura wishinga yuko mama w'umugabo wawe yoza gukemura ibibazo canke abo bavukana ubwo mugira inama y'imiryango ntirikira gufasha me nawe nivyo uri kurakorera umwana wawe nababwiye abagore dufise ububasha bunini bwo guhindura ubungamo bw'Uburundi turabandi kazi kwa nimwe muko muravyumva dufise ibintu vyinshi vyo guhindura izi ngo zaparanganye za kera on peut changer ça hera ku mwana wawe here ko muvukana uhera aho ukorera nukuri ndazi ko dushoboye yeah speak up hemwe nuko objectif igana kugira ngo abakobwa aho bari no kuri mwumve muri epano mu miryango murimwo mukundane n'ama belle famille yanyu aba belle mère na belle sœur no kuri mukunda aba belle sœur banyu baje mu muryango wanyu kubera ko mubakire nibaze ko umuntu wese umwakireza nawe nyine azana akanyamuneza n'umunezero kora kuba muhaye akeye nziza hanyuma vyanse no kuri ko muhuza na belle famille yanyu vraiment ni kuri nimutena barago ni mubaje kure kuneza y'urugo rwawe uko ni haba hari intambara hagati yawe n'umuryango w'umugabo wawe n'umugabo wa musi umwe azoruha azobabwatsi none akhena mandi mundu uzo bagora imisi yose umusi umwe abibahebereye batane mugani ni wabinyoha ukabaja kure uzobabona gake muzopfa ibintu biki hazoba intambara zike canke mutaragira mariage ntimuce muhebana mutaragira mariage nimugire mariage oya ntibace bahebana non plus bon ça dépend nabo bantu babiri mugabo je ndabwira ikintu kimwe jana unye Mungu wacu bansi eka je vais pas insister Mungu wacu bansi kweli abantu bacu ntibazi kwinjira mu buzima bwanje jamais n'abantu bubaha ama decision yiwanje n'abantu bubaha barazi ubwenge barinze bamwanka nuko bazo bafise raison bamwe bamwansi ucubanza ukayimenya hose nzoyimbwira bien sûr ngabo en tout cas nzoyidutako nako nzoyiha agaciro wumvise ko duhereje kuri babandi baha agaciro ama opinion bye d'ailleurs perereza ubanze wicare wiyumvire mushake mu mare 5 ans muri fiançailles gushika papa na mama bamwemeye bazotuba bamwemere ndabiba bibiyeje iryo banga bye turashimye cyane mwakoze kudukurikirana ya Jozi irakoze na mama Kayisi Bleu mwakoze kuturaba mwakoze kutwumviriza turakeneye kubona ama opinion nyuma commentaire turakeneye kubona ama partage yanyu turakeneye kubona abantu nkuko murandika muri commentaire ati mutange like mudama like menshi ni mukiyaduhanta sinzi ko mushazo turaririmba imisi yose mudama like hama turakunda gose antwazo tugenda tugaruka kubera mwebwe tuzi ko muhari kandi mwamuturindiriye imisi yose bye cyane rero bye bye mu kindi kiganiro Siren Vibes TV